Amahoro kuri mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru tubashikiriza tuyahereye ku ngingo nkuru zikurikira. Hatowe ikiziga c'umuntu mu gitondo cyo kuri wa gatatu iruhande y'icuma gitanga umuyaga nkuba muri zone ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Nyene kwasiga ubuzima ngo yahora akora akazi k'ubunyezamu kuri station Prestige mu Kanyosha, akaba ngo yoba yahitanywe n'umuyaga nkuba uva muri ico cuma giteretse hasi. Ishirahamwe Akopa gishinze gutanga intererano mu gutsimbataza amahoro mu Burundi rirasaba ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'abarongoye amashengero bohabwa akanya kugira bashobore gutanga intererano zabo mu vyoja mw'itegeko rizogenga amatora yimirije. Mu kanya nido ryano makuru. Dasuye kubaramutsa na impeje kwibabwira yuko ishirahamwe Akopa gishinze gutanga intererano mu gutsimbataza amahoro mu Burundi rirasaba ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'abarongoye amashengero bohabwa akanya kugira ngo bashobore gutanga intererano zabo ku vyoja mw'itegeko rizogenga amatora yimirije. Isaac Bakanibona ari serukira imbere y'amategeko akavuga kandi ko n'abarorerezi b'amatora boba abo mu gihugu canke abo hanze y'igihugu bakenewe kugira ngo bafashe. Igikorwa nyamukuru arico cerekana neza integuro y'amatora nuko amatora azogenda gisa n'icacererewe ni ugushiraho itegeko rizogenga amatora mu mwaka wa 2025. Ariko ico dusaba yuko mu gushiraho iryo tegeko abegwa n'amatora bose n'abafisi ico baterera bohabwa akanya kugira ngo bashobore gutanga intererano mu vyoja muri iryo tegeko rizogenga amatora. Abanyamigambwe nivyo bama mu biganiro biciye mu mugwi wamaho kuganiramwo mu ihuriro ryabo y'imigambwe, ariko amashirahamwe yigenga ya société civile mu rurimi rw'ifaransa n'amashengero hariho n'iyindi migwi yobitanga intererano mu bijanye n'ibikorwa vyo gutegura amatora, nabo dusaba yuko bohabwa akanya kugira ngo batange intererano zabo bafashe no gutosora utwoba tutameze neza kugira ngo iryo integuro yaryo izijanwe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka imbere yuko iterwa kw'igikumu na nyiricubahiro umukuru w'igihugu twatanze intererano yacu. Abarorerezi b'amatora muri rusange tuvuga muri Akopa Burundi ko ari karahara mu rugamba ntibacura, barafise ikibanza kidasanzwe na cane mu gutatura amatati no gutanga ivyiyumviro kuko amatora yogenda no gutanga impanuro kuba bariko barahiganwa canke abategura amatora, kanatsinda abarorerezi n'abantu batabafise aho bahengamiye baba ari abantu baje hagati na hagati y'abariko barahiganwa. Nico gituma rero barakenewe cane abarorerezi muri rusange baba abo mu gihugu hagati n'abinyuma y'igihugu bose barakenewe. Bamwe mu banyagihugu baba mu makartier atandukanye mu manuko bwa zone Kanyosha ya komine Muhani mu gisagara ca Bujumbura bategerera bisi kwibarabara ry'indwi baridoga ko atagituro c'amabisi abazana mu gisagara ca Bujumbura kikihari. Bavuga ko igituro cahahora mu gitondo gitonda ko amatagisi gusa n'amabisi yunguruza abantu abajana ku masoko ya Kotebu no kwa Siyoni. Basaba abajejwe ico gisata gushiraho igituro c'amabisi kibashikana mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Turi muri zone Kanyosha hagati y'ibarabara rya gatandatu n'igindwi. Buri gitondo uhasanga abantu benshi batunze barindiriye bisi ibazana mu mirimo itandukanye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Bavuga ko kuronka bisi bitoroshe kubera bagendesha amabisi yo mu bwoko bwa Coaster bahitamwe cyane gukorera aho barihisha amafaranga menshi. Aha turindiriye amabisi kuva mu Mutwenzi Sizere, turindiriye amabisi tubona amabisi agenda Kotebu Siyoni ya Kanyosha twabuze
tuca turi 1,300 gushika kwa Siyoni kandi twaza twongera kurondera itugarukana nk'ukazi nk'abantu batuba dukora hagati mu gisagara bica byongera kutugora kubera ayo madeparasema tuba turakoresha. Je nariko ndaja muri ville deja nta bus ntabwo hari bus ni kuvuga ashafata cotisation ya 1300 deja nari kuri 650 yo gushika muri ville mugabo cyatumira gufate bus idushikane kuri katikati de 1300 abashoferi bagira gukunda amafaranga ko bacha bavuga ati ibitoro byaraduze nabo bacha bashaka kwaguka bagacha batwara abantu muri kote oro bari kwatwara muri ville. Abiyunguruza mu mabisi bava mu Kanyosha ku mafaranga 650 bavuga ko baruhishijwe no kuriha amafaranga 1,300 borurukira hagati mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ibatera gahombo kanini kuko ayo mafaranga yose yabafasha no gutaha. Basaba abajejwe igisata cyo kwiyunguruza kubaronsa ngaho kwibarabara gindwi igituro c'amabisi biharije. Rero cyo twasaba ni badoye parking ushaka gukura ngaho kugindwi abantu batwara muri ville uko vyahora nkuko bibakura muri ville bashikana ngaho. Ico dusaba rero nuko boduha igituro ca Kanyosha kugira ngo turabe ko kuvyukuri natwe twaza turiyunguruza ntiducegwe ku kazi. Bisi iva mu Kanyosha ishika hagati mu gisagara ca Bujumbura ibonetse kuyurira n'urugamba rutoroshe. Abafise amagara make bahitamo kurindira ibatuma batonda ku mirimo batevye bikabateranya n'abakoresha. Rakoze Evariste Nziko Banyanka ho muri zone ya Kanyosha kandi hatowe ikiziga c'umuntu mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Abanyagihugu bahegereye bakavuga ko uwo yarasanzwe ari umunyezamu kuri station Prestige ho mu Kanyosha yoba yahitanywe n'umuyaga nkuba uva muri ico cuma giteretse hasi acihagaritse ko. Urongoye komine Muha agasaba ishirahamwe Regidezo kumanika ico cuma ahantu abanyagihugu badashobora kugishikira nkuko birahandi. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Placide niyo mwongere. Ico kiziga catowe iruhande y'icuma c'umuyaga nkuba wishirahamwe Regidezo bita transformateur mu rurimi rw'igifaransa iruhande y'ibarabara rikuru rija mu Rumonge ahahoze itongo ry'abapfuye bita Nyabaranda mu kibanza bitirira ku Musufi. Abanyagihugu bakavuga ko wo yitavye Imana yitwa Jean Marie yoba avuka mu ntara ya Rumonge ngo akaba yarasanzwe akora akazi ko kurarira kuri station itanga igitoro bita Prestige Energy ngo bakaba bamuheruka nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Yararira hajya kuri station hajya hirya ejo saa 4 z'ijoro naho twari turi kumwe tiko turara telefone turaganira hageze saa 4:30 turataha turamusezera. Je mu gatondo umugabo turarana no yaje ambwira ngo hajya kuri transfer hajya hirya ngo hari umuhungu ngo yapfuye ngakora nga kuri station niho rero naje ndavye nsanga niwe twari turi kumwe. Abo twasanze muri ico kibanza bakabemeza ko uwo munyagihugu yoba yaragiye kwihagarika iruhande y'ico cuma transformateur abo bakorana ako kazi ko kurarira nabo bakavuga ko yafashwe n'umuyaga nkuba bafatiye kukungene basanze ikiziga kimeze. Basanze umuntu nyene amaguru kuguru nyene kwagize ntiyahiye muboko nyene kwikunjije nyene usanga nyene bimeze ko. Abanyagihugu bagasaba ko ico cuma co hakugwa canke naho kikamanikwa aho abanyagihugu badashobora kugishikira ibishigikirwa n'urongoye komine Muha Devota Ndayisenga. Nivyo iyo transfer iri impande yo ku Musufu mu Kanyosha aho bita ku Musufu nivyo iri hafi cane hasi. Nukuvuga ngo n'abandi bene gihugu irashobora kubafata. Turasaba rero vy'ukuri vy'umwihariko ishirahamwe Regidezo ko ryokora ibikorwa byo kuyiduza hejuru kugira ngo ntiyegere aho bene gihugu baca hanyuma nkumbure no kuyubakira bayubakire kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntihagire ubundi mwene gihugu asubira kwasiga ubuzima. Uwarongoye komine Muha agasaba kandi abanyagihugu kwirinda kwegera bene ivyo vyuma biri mu muyaga nkuba mu kurindira ko ishirahamwe Regidezo limanika kure ivyo vyuma mu ntumbero yo gukinga amasanganya. Placide niyo mwongere nawe nyene turamukengurukiye mu makuru ajanye n'uburimyi. Ubwoko bw'ibiraya bubiri bwageragejwe mu kigo cyo kugwiza imbuto cyo kubuzimba ni muri komine n'intara ya Rumonge burimbuka neza mu kiyaya c'Imbo.
umugwiza mbuto yabirimye co kimwe na Jean-Marie Congera arongoye ibiro vy'intara bijejwe uburimyi babivuga bakafatira ku mwimbu wabonetse bagasaba nyabuna ikigo izabu kubaronsa imbuto zikwiye kugira abazikeneye bose bazironke. n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Pierre Misago. Ababonye ubwa mbere ivyo biraya bitegwa ku gice ca hegitari ahagwirizwa imbuto ku buzimba ntibibaza ko bizohaba, ahubwo bavuga ko ari amafaranga ariko apfa ubusa, nk'uko Harerimana Gloriosa yari mu babitera bivuga. Abantu batubonye ubwa mbere baratangaye cyane, bavuga ati bagabo aho ibiraya ngahimbo kwerekaye no gutakaza umwanya. Benshi baratangaye rero babonye bimaze kunaguka, baratangaye cyane. Mu nyuma babonye turi kubisoroma niho bavuze ati bagabo ibiraya kumbe mu Rumonge birahaba cyane. Ariko babonye umwimbu baratangara ko habonetse noneho ibiraya biba mu kiyaya c'imbo hashushe, nk'uko abandanya bivuga, aho ivyo bise hembura abashonje vyimbutse kugera ku biro 25, nayo ivyiswe buryohe ku biro 20 kuri metero 5 kuri 5. Jean-Marie Buname agwiza ivyo biraya arashima uwo mwimbu aharura hagati y'amatoni 4 n'amatoni 5 yakoresheje ibiro 400 vy'imbuto. We avuga ko atakindi gitegwa cimbuka nk'ivyo biraya. Umwimbu ufise kuva ngaha hantu ndiko ndaraba ni hagati y'itoni 4 n'itoni 5. Navuga n'umwimbu mwiza uravye n'ibintu mba narakoresheje, nta yindi nyungu nta n'ikindi kintu worima hano. Jean-Marie Congera umuyobozi ajejwe idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge aremeza ko ubwo bwoko bw'ibiraya buba neza hashushe afatiye kuri uwo mwimbu. Asaba ahubwo ikigo izabu kugwiza izo mbuto kugira ngo abazikeneye bazironke, kuko bakiri ku rugero rwo kugwiza imbuto. Akarere k'Imbo koye kuguma kiteze ibiraya biva mu turere dukanye. Bwa mbere notangura gusaba ikigo izabu kutugwiriza izo mbuto kugira ngo abene gihugu niyo batwitura tukazirondera tuzozironka. Tukajya duhamagarira abagwiza mbuto mu ntara yacu ya Rumonge kwijukira kuza kugira komande y'izo mbuto kugira ngo abene gihugu baze baronke imbuto zikwiye batiriwe bararuha. Abamaze kumviriza uko ivyo biraya bimeze barabishima, bagasaba ko bigwizwa n'ibiciro bigabanuke mu kiyaya c'Imbo muri rusangi no mu kiyaya ca Rumonge, aho ikiro c'ibiraya byo gufungura kiri hagati y'igihumbi n'amajana 5 n'igihumbi n'amajana 8 mu gisagara ca Rumonge. Amakuru twari twabateguriye naha tuyagarukirije, nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.